Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse mwebwe mukurikira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwa ikaze muri kino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psychologue nkuko vyama niwe abatunganiririza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Akaba ari nawe anabibashikiriza muti mbega psychologue uyu munsi waduteguriye ikiganiro kivuga kuki. Uyu munsi nshimye kugaruka ku bihugu bitatu, igihugu ca South Africa n'igihugu ca Zambia hamwe n'igihugu ca Kenya. Muti ivyo bihugu ugomba ubigaruke ko bigenze gute. Muno munsi iki kiganiro nshimye ko tworabira hamwe umutekano w'abanyamahanga basanzwe barangurira ibikorwa muri ivyo bihugu bitatu mpereje kuvuga. No kuvuga igihugu ca South Africa, igihugu ca Zambia hamwe n'igihugu ca Kenya. Muti mbega muri South Africa umutekano w'abanyamahanga uyu munsi umeze gute? Muti muri Zambia hoho bimeze gute? Abanyagihugu baba babanye gute n'abanyamahanga? Leta ya Zambia yoyo bimeze gute hamwe n'abanyamahanga? Muri Kenya hoho havugwa amaki ko twumvise yuko hariho abarundi bamwe bagize imisi bagwa mu mitego, bagwa mu bagizi ba nabi bicwa, hoho bimeze gute? Muti umutekano ku banyamahanga boba babanye gute n'abanyagihugu? Bandanya mubana natwe muri ikino kiganiro, muraza kumva byinshi bitandukanye twabateguriye. Ukaba utari bwagire subscribe kugira ngo uyunge natwe mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Uraza no kugira like kugira ngo uzohora ubona ibiganiro byacu ubwa mbere. Ibiganiro dufite kuri no rubuga uzohora ubibona hakiri kare, uzohora ubibona bitakugoye. Uraza no kugira commentaire kuko commentaire zanyu nazo nizingira kamaro. Gire na partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi bashoboka. Reka tumira amateka toya rero ndaje nce ndababwira mu idonido ivyo nabateguri. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mu idonido rero rya kino kiganiro. Narimereje kubivuga uyu munsi nashimye ko twogaruka ku bihugu bitatu, ko twogaruka ku mutekano w'abanyamahanga basanzwe barangurira imirimo muri ivyo bihugu bitatu narimejeje kuvuga. Kuvuga igihugu ca South Africa, igihugu ca Zambia hamwe n'igihugu co muri Kenya. Igihugu ca Kenya vyifashe gute? Reka duhere ku gihugu ca Kenya, turabire hamwe ukuntu umutekano muri rusangi. No kuvuga muri rusangi abari muri rusangi ku banyamahanga abose, kuvuga ati umutekano wa bamwe n'abandi. Muri Kenya mbega umutekano kuri leta hamwe n'abanyamahanga byo bavyifashe gute? Mbega umutekano w'abanyamahanga hamwe n'abanyagihugu hoho byifashe gute? Ikibano byo bimeze gute? Reka duhere kuri leta ya Kenya hamwe n'abanyamahanga muri rusangi babanye neza cyane, kuko igihugu ca Kenya ni igihugu kirimo abantu benshi batandukanye bava mu bihugu bitandukanye. Nta gihugu ca Afrika na kimwe gitoba gifise umunyagihugu mu gihugu ca Kenya. Kandi abanyamahanga bakorera mu gihugu ca Kenya kuri leta barakora neza ibikorwa, imirimo yabo barayirangura neza atangorane nimwe ihari. Reka tuze rero ku banyagihugu nabo bo mu gihugu ca Kenya. Mbega abanyagihugu bo mu gihugu ca Kenya babanye gute n'abanyamahanga? Ko tugize iminsi tubona ku ma social media bavuga bati hariho abarundi bishwe, bakaba bishwe n'abakenya, baguye mu mitego y'abagizi ba nabi bo mu gihugu ca Kenya. Hoho bimeze gute? Tugiye kuraba muri rusangi, turavye mu kibano, turavye mu buzi bwa misi yose, abanyagihugu bo mu gihugu ca Kenya babanye neza n'abanyamahanga basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Kenya. Uravye ubuzi butandukanye, urabona yuko atangorane, umwidegemvyo urahari ku banyamahanga
ntawovuga ati hariho ukwinuba. Nta xenophobia ihari mu gihugu ca Kenya. Muri rusangi abanyamahanga babanye neza n'abanyagihugu bo muri Kenya, ariko nta nyambo ibura agahonzi. Hariho abanyagihugu bamwe bamwe bifuza yuko abanyamahanga bo kwirukanwa bagasubizwa iwabo, bifuza yuko abanyamahanga bova mu gihugu ca Kenya. Bamwe na bamwe aho abantu baca, na cane cane abantu bamwe batagomba gukora, babandi nyene usanga bafise ubuzima novuga buciriritse, usanga bagomba kwidoga bavuga bati abanyamahanga baje kubatwara ubuzi. Ariko ngira ngo babivuga uko kubera babona muri South Africa ukuntu biriko biragenda, kuko ugiye kuraba ugereranije South Africa ukagereranya na Kenya, urabona yuko South Africa yoyo abanyamahanga batabana neza n'abanyagihugu. Ariko muri rusangi rero abanyagihugu bo muri Kenya barabanye neza n'abanyamahanga, kuko n'ubuzi bakora usanga akenshi bakorera abakenya aribo babaha ubuzi. Baranatwizera cyane gusumba abanyagihugu baho, kuko baravuga bati nk'akarorero abarundi iyo ubashize mu kazi baragakora n'umutima wabo wose. Reka tuve muri Kenya tugende muri South Africa. South Africa uyu munsi leta n'abanyamahanga bifashe gute? Uyu munsi muri South Africa leta n'abanyamahanga bakorera mu gihugu ca South Africa ntabwo byifashe neza, kuko leta yonyene ubwayo yarashize ahabona itegeko rivuga ko abanyagihugu badasanzwe bavuka muri South Africa badafise ivyangombwa bibemerera gukora muri South Africa yuko bo kwirukanwa mu gihugu ca South Africa. Gatoyaho inyuma yaho abanyagihugu baciye birara mu mabarabara biyamiriza abantu basanzwe bakorera muri South Africa, bagomba kubirukana kugira ngo bave muri South Africa. Rimwe na rimwe byarabaye, harabaho n'imikwabo ikomeye, harabaye operation, abapolisi baragenda mu misako. Urumva kwabahaye nyene ukwinuba abanyamahanga bakorera muri South Africa. Ivyo byarabaye, barashiramwo kwanza n'abasirikare nabo baraja gufasha muri iyo operation. Murumva yuko leta ya South Africa uno munsi tutovuga yuko ibanye neza n'abanyamahanga, tutovuga yuko ibona abanyamahanga neza bari muri South Africa. Ariko rero abanyafrika rimwe na rimwe hariho ukuntu umengo barikuramwo ubwenge, niko nobivuga. Reka ndabivuga kuko ugiye kuraba igihugu ca South Africa kiza caramaze kuba divize, kuko abagikolonije ntibirukanywe, barakolonije n'ubu baracarigira ngo mu bukoloni. Kuko ugiye kuraba abazungu bari muri guverinoma uno munsi ya South Africa, barimwo mu bategetsi bategeka South Africa. Rero niyo mpamvu ndiko ndavuga yuko abanyafrika rimwe na rimwe dufise umutima wo kutiyumvira, dufise umutima wo kutamera kumwe. Kuko ugiye kuraba nimba igihugu kirimo abazungu nabaka abirabura akaba atari abanyafrika, mugabo uno munsi bakaba bariko barirukana umunyafrika yagiye kuronderera ubuzima muri South Africa, ucumva yuko ibintu bitameze neza. Rero abanyagihugu bo muri South Africa ntabwo babanye neza n'abanyamahanga bariko barakorera muri South Africa. Leta ya South Africa ntabwo ibaniye neza n'abanyamahanga muri no misi, kandi n'abanyagihugu bo muri South Africa nta nubwo babanye neza n'abanyamahanga. Uyu munsi hariho ivangura rikomeye cyane muri South Africa. Murumva yuko ibintu bitameze neza. Tuve muri South Africa tuje muri Zambia, kuko naho nyene twarigeze gukora ibiganiro bivuga ku mutekano w'abanyamahanga basanzwe bakorera muri Zambia. Muri Zambia naho umunyagihugu wa Zambia abanye neza n'umunyamahanga, abanye neza cyane, kuko n'igihe habaye nka operation umunyagihugu araburira umunyamahanga akavuga ati murabe mu migengesere pole pole, murabe ukuntu mwificha kidogo,
kugira ngo migration uno munsi iriko irakora umusako, iriko irakubita umukwabu kugira ngo mubanze murabe yuko batobigenza ko kugira ngo abatware. Ariko rero ku banyagihugu nubwo biruko hariho no abo bita nombara amajangi utugwi tumwe nka twa tundi two muri Kenya, bamwe muri Zambia bagomba akwiba abanyamahanga benshi bakorera hariya, bakora mu maduka. Rero abo bantu nabo nyene ngo baribonekeza mu gihugu ca Zambia kugira ngo bashobore kuza barasahura abanyamahanga basanzwe bakorera muri Zambia. Mbega leta yoyo muti bimeze gute? Leta ya Zambia nayo nyene sinovuga yuko ibaniye nabi abanyamahanga, ariko rimwe na rimwe irakora imisako. Isanze wewe uriko urakorera mu gihugu ca Zambia udafise ivyangombwa bikwemerera gukorera muri Zambia, ikagufata ikagufunga hanyuma ikagusubiza iwanyu iyo waje uva. Rero muri make bino bihugu bitatu murumvise yuko muri Kenya abanyagihugu muri rusangi babanye neza n'abanyamahanga, na leta ya Kenya ibanye neza n'abanyamahanga, nta ngorane n'imwe ihari. Muri South Africa, leta ya South Africa uyu munsi ntabwo ibaniye neza n'abanyamahanga, kandi n'abanyagihugu bo muri South Africa ntabwo babanye neza n'abanyamahanga. Muri Zambia naho murumva yuko abanyagihugu uretse utwo tugwi tw'amajang baza barigubukiza bakaza gusahura mu maduka y'abantu, babanye neza n'abanyagihugu, kandi n'abanyagihugu ba Zambia babanye neza n'abanyamahanga. Nuko bimeze rero. Reka tugaruke muri South Africa gatoya. Hariho uwitwa Malema, uyo ni utavuga rumwe na leta ya South Africa, niwe yariko aravuga ati ibi bintu leta ya South Africa iriko irakora uyu munsi iriko irasubiza inyuma igihugu. Ati kuko yafatiye nk'akarorero kuri Ghana, kujya kuntu Ghana iriko iratahukana abanyagana bari muri South Africa. Ati nk'abanyagana bari bafise amaduka akomeye cyane, ati mukaba murekuriyemwo bano banyagihugu banyu kugira ngo bashobore kuja gusahura kumena aya maduka. Murabona yuko ari uruhombo rukomeye cyane muri kino gihugu ca South Africa. Rero utavuga rumwe na leta ya South Africa, wewe arashaka yuko abanyamahanga bokora imirimo yabo ukuri kwamye, bokora kugira ngo bateze imbere igihugu ca South Africa, bateze imbere Afrika yacu muri rusangi, bateze imbere n'imiryango yabo, bateze imbere n'ibihugu byabo baje baturukamo. Reka ikiganiro cacu tukigarukirize ngaha. Psychologue nize nari nabateguriye kino kiganiro cagaruka ku kuntu abanyamahanga babanye n'aba South Africa, abanyamahanga ukuntu babanye n'abakenya, abanyamahanga ukuntu babanye n'aba Zambia. Rero dusubire mu kindi kiganiro kizokurikira aho ubutaha. Imana ibahezagire, Imana ihezagire wewe umaze kugira subscribe kuri runo rubuga rwacu. Turagukurira ingofero ubandanye umererwa neza. Imana ihezagire na wewe ugize subscribe sayi ubunyene. Naho ubutaha mu kindi kiganiro. Merci beaucoup. Au revoir.